Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibigezwe ko biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabaye kaze rero aho muherereye hose mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi, mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu barero mu gisagara ca Bujumbura, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure muri rusangi, cyane cyane abari ku migabane ya Amerika, Buraya, Australia ndetse n'ahandi n'abari mu bihugu vy'Abarabu. Namakuru tugiye kugaruka ahanini kubiriko birashikira umwe mu gihangange mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu kandi akaba yaranakoze ibikorwa bidasanzwe cyane mu rugamba rw'uyu mugambwe ubwo bari bakiri mu ishamba. Uyu ni General Sirasi Ntigurirwa. Tugiye kumugaruka ko mu buryo bwimbitse muri ano makuru, tunabageze ko ibihe bikomeye yoba ariko aracamwe nawe muri no minsi inyuma yaho Bunyoni asambishirijwe. Ubundi aho CNDD-FDD yashikira ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo batandatu. Niko hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo ariko abategeka vy'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, General Adolphe Nshimirimana, General Rengiyome Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Sirasi Ntigurirwa. Inyuma y'imyaka ibiri gusa umwe muri bo Hussein Rajabu yarakuwe mbere arahava arinjizwa ibohero rya Mpimba aho yamaze imyaka indwi muri ntwara n'umwaka wa 2015 agatoroka ibohera agahungira mu mahanga. Inyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, uwa kabiri General Sirasi Murantunge, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe nta n'umucurigero utangwa ku rupfu rwiwe. Inyuma y'imyaka 15 gusa Petero Nkurunziza nawe yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima we uhagaze giturumbuka, nta kindi cyakozwe kijanye no kumenya icyatumye uhagarara. Gushika uyu munsi amakuru aracari menshi yoba mu mugambwe ndetse no mu banyagihugu bato bato. Inyuma y'imyaka 18 gusa rero General Arengiyome Bunyoni nawe yarafashwe, arahamwa, arapfungwa. Kuri ubu akaba barizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Bamwe muri batandatu batangura, hasigaye babiri aribo Evariste Ndayishimiye ndetse na Sirasi Ntigurirwa. Bamwe bakanavuga ko kuri ubu Evariste Ndayishimiye yamaze kwigarurira imbaraga nyinshi mu butegetsi no mu mugambwe kuko namwe mu mategeko y'umugambwe yagiye ahahindurwa. Ukurikiyeho rero bakavuga ko ari General Sirasi Ntigurirwa. Uyu General Sirasi Ntigurirwa ariko arahura n'ibihe bitoroshe cyane muri ino minsi. Ni mu gihe mu rubanza rwa Bunyoni yagiye aragarukamwe nk'uwamuburiye. Hari amakuru duhejeje kuronka avugwa kubiriko birashikira umuryango wa General Sirasi Ntigurirwa ndetse n'amategeko agenda arahabwa n'umukuru w'igihugu umunsi ku munsi. General Sirasi Ntigurirwa twarababwiye ko quartier atuyemo yigeze kuja gusakwa nabo mu nzego z'umutekano. Aha akaba ari mu gisagara ca Bujumbura muri commune ya Mukaza neza na neza muri zone ya Rohero. Aho rero guhera kwibarabara ryinjira kw'irembo rya General Sirasi Ntigurirwa ryabandanya ku hotel Zion Hotel ya Sion iri muri Rohero Nyere kuduga no kuri Opener ugacukata kw'ipave rica kw'irembo ry'userukira papa mu Burundi. Hose hariho igifyo c'abapolisi bari bagiye gusaka muri iyo quartier. Inyuma y'ivyo byose rero bamwe bakavuga ko Sirasi Ntigurirwa na Bunyoni bari bazi vyinshi kandi bazobivuga inyuma yo gusaka urugo rwa General Sirasi Ntigurirwa. Uyu bategetse umuryango we kwerekana ibintu vyose batunze no kuri konte za banki. Sirasi Ntigurirwa umugenerali bamwe bavuga ko ari umwe mu bashigikiye Bunyoni, nawe kandi yaragiye ahabwa n'amategeko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yo kumuherekeza kuja kugana n'abasoda kugira ngo bahume abasoda amaso. Vyose turaza kubigaruka ko nimuze gucikanwa. Uyu General Sirasi Ntigurirwa ni umuntu yaganywe mu mabanga ahambaye cyane mu gihugu, aho yakoze mu biro vy'umukuru w'igihugu mbere anagenwa no mu yandi mabanga nkuko tuza kubigaruka ko ndetse tuze no kubabwira ivyo bihe bikomeye yo bariko aracamwo. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza, musangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabahaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nabibabwiye General Sirasi Ntigurirwa niwe tugiye kugaruka ko muri kano kanya.
uyu nawe ngo ariko araca mu bihe bidasanzwe. Imbere gato yuko tubigaruka ko General Silas Ntigurirwa mu mwaka w'ibihumbi 2005 ngo ari umuntu akomeye cyane mu butegetsi bwa Nkurunziza, gusa mu ntango y'ubutegetsi yari mu bategetsi bari bafise ijambo rikomeye hafi ya Perezida Nkurunziza. Ngo ivyateye bihinduka rero mu nyuma, kuko no mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari mu baketswe cyane mu bashatse gutembagaza Petero Nkurunziza, mu nyuma arigizwayo mu butegetsi. Ngo kenshi kandi yaranahatswe guhagarikwa inshuro nyinshi. Ngo Evariste Ndayishimiye rero ngari mu bantu bagiye baravuganira cyane uyu General Silas Ntigurirwa. Mu mabanga ahambaye y'igihugu General Silas Ntigurirwa yagiye aranyuramwo, tubibutsa ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo General Arengiyome Bunyoni akurwa mu mabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu harakozwe impinduka zikomeye cyane, aho General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve nawe yabogojwe, itegeko ry'umukuru w'igihugu rigaca rigena Lieutenant General Silas Ntigurirwa gusubirira Etienne Ntakarutimana Batazira Steve. Mu kumusubirira General Silas Ntigurirwa, ayo mabanga ntiyayamazemwo igihe kinini, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa gatanu ariho vyatangazwa ko urwego nshingwantwaro rw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge rwaramutswe indongozi nshasha ariyo General Silas Ntigurirwa. Uyu akaba n'ubundi yaravuye gukorera mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umwe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, agakurwayo gutyo. Ibi ni ibihe bidasanzwe rero General Silas Ntigurirwa ariko aracamwe muri no minsi, nk'uko natangwe bivuga urugo rwiwe rwarasatswe, ndetse banategeka umuryango wiwe harimo abana bakwije imyaka, umukenyezi we ndetse nawe kwerekana ibintu byose batunze no kuri konte za banki. Evariste Ndayishimiye akaba yariketse rwose ko General Silas Ntigurirwa yoba ari mu bakoranye na General Arengiyome Bunyoni mu mwaka w'ibihumbi 2023 bwaje gufatwa, ubwo Bunyoni mu rubanza rwe Bunyoni yivugiye ko mu guhunga yaburiwe na Silas Ntigurirwa. Abantu batandukanye rero bakaba bariko baravuga ko kuri ubu uruhande rwa Nkurunziza Nshimirimana n'urwa Bunyoni rwagwanye n'ibindi bihangange byari bifise inyota yo gushika mu mabanga ahambaye y'igihugu. Urwa Nkurunziza rero rukaba ruboneka ko rwaneshejwe. Evariste Ndayishimiye niwe havuye aza ku isonga ry'abatsinze, ubu agasakani n'uwigobotoye imigozi yose Nkurunziza yamuboshe, ariko nawe uruhande rwe rukaba rwaramaze gucanamwo. Silas Ntigurirwa rero akabaje n'ubundi nawe ku rundi rutonde rw'ibindi bihangange mu minsi za mushobora kuzokumva vyahindura amabanga canke vyabogojwe mabanga birimwo, kuko nawe bivanye n'ivyavuye mu rubanza rwa Bunyoni nawe ariko araca mu bihe bitoroshe, nubwo n'umuryango wa Arengiyome Bunyoni nawo uriko uraca mu bihe bitoroshe kuri ubu. Uwo muryango wa Arengiyome Bunyoni wo amatungo yawo yose akaba yarafatiriwe na Parquet General de la République. Bivugwa ko ibi vyari nko guha gasopu ivyo bindi bihangange vyavuga ko Bunyoni agomba kurekurwa. Nkuko twabagejeje ko makuru yacu, Bunyoni imbere yuko hafatwa ingingo yo kumupfunga ubuzima bwe bwose mu mwaka uheze, ngo harabaye inama zikomeye cyane, inama zahurije hamwe ibihangange bitandukanye mu mugambwe ndetse mwipereza no mu nzego z'umutekano, bamwe bakemeza ko agomba kurekurwa, abandi bakavuga ko agomba kuguma apfunzwe. Rero ivyo vyose nivyo biriko biratera icuka kibi mu bashigikiye Arengiyome Bunyoni ndetse n'uwo wese yoba yarahirahiye ijambo Bunyoni ko agomba gupfungurwa rikamuva mu kanwa. Nibo bariko barahura n'ibihe bitoroshe muri iyi minsi. Silas Ntigurirwa rero numwe mu bihangange ntavyo biriko birashikirwa. Bamwe bakavuga ko muri abo batandatu batanguye urugamba rwa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ariwe ushobora kuzosigarana ubutegetsi bwose mu minwe. Ni mu gihe kandi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH witwaye muri ONU usaba ko usubizwa ikibanza ca statut A cagenewe imigwi nk'iyo idatamikwa ijambo n'ubutegetsi. Akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu mu kwezi guheze kavanye Burundi muri uwo mugwi ufatwa nk'uwiteka, kabushira ku rutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turkiya ndetse n'ibindi bihugu. Abahinga ba ONU bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uyu murwi CNUDH. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga, ngo wacitse ubaha igikoresho ca leta utamikwa ijambo n'ubutegetsi.
wongeye usigura ko hari amabi kandi uwo mugwi ukora ko ugasha nko kudoma urutoke ku mabakorwa n'inzego za leta canke urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga ba ONU bakoze amatohoza bavuga kandi ko uwo mugwi utavugira abahohoterwa bazira ivyiyumviro vyabo vyaba ivya politike ndetse n'ibindi. Sixtevinyi Nimuraba atwara umugwi ujerirwa agateka kazina muntu CNUDH we kuri uyu wa mbere w'indwi yatangaje ko uwo mugwi wahohotewe mu kwambuka igihagararo ca mbere cyagenewe imigwi ikora yigenga SOTU aca asaba ko usubizwa iteka kuko usigaye uvugira abahohoterwa nk'abatavuga rumwe na leta, abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazina muntu. Ingingo yafatiwe CNUDH kabifise ikiringo cy'umwaka kugira ibe ntabanduka mu kuyifata. Akanama ka ONU kari kitwe n'amashiramwe yigenga n'inani zitandukanye harimwo FICAT urunani rufise icicaro mu Bufaransa. Umushingwamanza Armel Niyongere atwara ishiramwe kati Burundi riri mu runani FIACAT yasiguriye kimwe menyesha makuru bikurikirana ivya politike nga mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko uwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira wisubireko. Ikindi kandi uwo mugwi CNUDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukorwa yamara ntukora amatoza canke ngo usemerere mu burorero amashiramwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimwo abantu barenga 200 baharuwe ko bishwe, abarenga abo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze yamara umugwi CNUDH ntagire amatohoza ukora. Ibi kemezwa kandi n'icegeranyo ca leta zunze ubumwe za Amerika cyo mu mwaka uheze catangazwe mu kwezi kwa kane uno mwaka, aho mugwi CNUDH usigura ko ari akazi k'ubutungane. Si irya mbere ibikorwa vy'umugwi CNUDH bitera amakenga muri iyi myaka 6 iheze, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2018 niho uwo murwi watangura kwakwa icicaro ca mbere cyangwa se SOTU naho nyene wari wagirijwe na ONU ko wirengagije ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nyuma y'imyaka 3 mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo murwi warasubizwe ico kibanza ca mbere wari wasabwe kwigengesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. Uwo mugwi urizeye ko amatoza ngo yakozwe na ONU azosubirwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe, ugasaba ko abahinga ba ONU bobaza amashiramwe akorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo umenye ukuri nyako. Iyi ngingo idahindutse akanama ka ONU kakaba kerekana ko umurwi CNUDH mu Burundi utazosubira no kuja mu nama za ONU. Ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akaryo naho gishikiriza ingene agateka kazina muntu kifashe indani mu gihugu. Ngibi rero ivyari biriko biravugwa muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwe nandi dushikiriza mu makuru ari imbere. Turaza kubageza ko ibiriko biravugwa ku mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi uriho kuri ubu Gervais Ndirakobuca ngo nawe ariko araca mu bitoroshe, ndetse kandi twaba turiko turabategura n'icegeranyo gikomeye cyane kiza kugaruka ku bategetsi bahambaye b'igihugu harimwo Prime Niyongabo, Valentin Ndayishimiye, Reverend Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca. Aya nandi yose ntimuze gucikwa n'Umuhuza TV. Imana iba hezagire bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.